Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 31 ntwarante 2024 utegerezwa gusa kubandanya kumwe natwe. Hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: gukorana hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania mu bijanye n'ubutare kuzotuma ivyo bihugu bishobora kwiteza imbere. Umushikiranganji ajejwe ubutare mu Burundi yabivuze kuri uwu wa gatandatu, aho umushikiranganji ajejwe ubutare muri ico gihugu ca Tanzania yari yabagendeye. Hari mu ntumbero yo kwemeza no guterako umukono ku nzira ivyo bihugu bigiye gufata ngo bishigikirane biciye mu butare bifise. Ibrahim Uwizeye yamenyesheje ko abakuru b'ivyo bihugu babonanye hama bipfuza ko boza barashigikirana mu vyerekeye ubutare. Ashikiriza ko inyuma yaho haciye hashirwaho imirwi ibiri y'abahinga, ni ukuvuga uw'u Burundi n'uwa Tanzania, itunganya uko bizokorwa. Uwo mushikiranganji haraba ubutare mu Burundi yemera ko ivyo bihugu bizokora mu runani kugira uwo mugambi ushike ku ntumbero. Yibutsa ko igisata c'ubutare kiri mu biterera mw'iterambere ry'igihugu. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Perezida Ndayishimiye yaraye agenye Sebastien Ntahongendera ngo amubere icegera c'umuvugizi muri Ntare House. Sebastien Ntahongendera asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDP urongowe na Anicet Niyonkuru. Sebastien yoba agiye gushobora ivyananiye Rosine Gatoni, ivyo gutunganya ijambo ry'umukuru w'igihugu hakanamwumvisha kurivuga muri kino gihe abatari bake bidogera amajambo ya Evariste Ndayishimiye. Reka tubihe akanya. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo kandi muri ano makuru ndi bunagushikirize ivyashikiye Nestor Ntawunyiza. Womenya ko imbonerakure zitanu zica urutavanyako zipfunzwe. Imbonerakure ni ukuvuga umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD yarahagaritswe iminsi ibiri inyuma y'aho ikiziga ca Nestor Ntawunyiza gitorewe. Yaremeye ko yari mw'igandagurwa rya Nestor Ntawunyiza, ntiyabikoze wenyene. Umurwi w'imbonerakure zine waradomwe ko urutoke uca umusanga mu buroko. Bemeje ko hatari uwa mbere bagandaguye, kubwabo yari umudereva wa gatanu habaguye mu vyara. Vyinshi kuri ino nkuru itari nziza ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Ikitumba hari abapfuye n'abakomerekeye mu mishamirano ya Red Tabara n'umurwi wa Mai Mai. Abagwanyi batari munsi ya 11 barishwe, abandi barakomerekera mu ntambara zitandukanye ziriko zirahuza kuva kuri uwu wa mbere wa 25 ntwarante abaroberi ba Mai Mai ndetse n'abagwanyi ba Red Tabara, ni ukuvuga umurwi witwaje ibigwanisho uturuka mu Burundi kubw'abaharanira agateka ka muntu gukorana n'uwundi murwi wa Mai Mai Ngoma Nzito. Iyo mishamirano iriko ibera muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abo baroberi b'abarundi barahakana ko bafise uruhara muri iyo mishamirano, kubwabo iraba imirwi ibiri ya Mai Mai. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Perezida Ndayishimiye yaraye agenye Sebastien Ntahongendera ngo amubere icegera c'umuvugizi muri Ntare House. Sebastien Ntahongendera asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDP urongowe na Anicet Niyonkuru. Sebastien yoba agiye gushobora ivyananiye Rosine Gatoni, ivyo gutunganya ijambo ry'umukuru w'igihugu hakanamwumvisha kurivuga muri kino gihe abatari bake bidogera amajambo ya Evariste Ndayishimiye. Reka tubihe akanya. Sebastien Ntahongendera akaba asanzwe ari umuhinga mu gucuranga inanga, aho yihaye akazina ka Muco Mandaranga mu nanga yiwe yise imyaka 200. Ntahongendera hariyamiriza abigira abasenzi bakabandanya kwiba no kwica.
twizere ko niyogera muri Ntare House iyi mpanuro azoyiha abavuga ko bashize Imana imbere ariko bakarangwa no kunyuruza abarundi, kubagandagura, kubangaza, kubacamwo imirwi ngo bamwe n'abenegihugu abandi ngo n'abansi b'igihugu, kwigisha urwango, gusahura amatungo y'igihugu no gutera ubwoba abarundi. Naho ngendera yibutsa abakora ayo mabi ko batazoshikana imyaka amajana abiri bakiri bazima. Ngivyo ngayo nguko. Nayo mu yandi makuru kandi nunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga kuri Nestor Ntawunyiza. Imbonerakure zitanu womenya ko zipfunzwe. N'imbonerakure zitanu zica urutavanyako zipfunzwe. Imbonerakure ni ukuvuga umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yarahagaritswe iminsi ibiri inyuma y'aho ikiziga ca Nestor Ntawunyiza gitorewe. Yaremeye ko yari mu igandagurwa rya Nestor Ntawunyiza. Ntiyabikoze wenyene. Umurwi w'imbonerakure zine waradomweko urutoke uca umusanga mu buroko. Bemeje ko atari uwa mbere bagandaguye, aho ku bwabo yari umudereva wa gatanu abaguye mu vyara. Iminsi ibiri inyuma yo gutora ikiziga c'umudereva w'itagisi Nestor Ntawunyiza, imwe mu mbonerakure yarahagaritswe n'igendereza hagati mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara c'ubudandaji. Ibimenyetso vya mbere vyabonetse mu gihe umuryango w'umuhisi waja mu kigo kijejwe gucungera uko abantu bahanahana amakuru kugira ngo bamenye nimero iriko irakoreshwa kandi yaribwe inyuma y'igandagurwa ryiwe. Nuko amatohoza yatanguye. Abakozi b'igendereza barahagaritse uwo yaciye avuga abo bakoranye. Nestor umudereva wa gatanu yishwe. Izo mbonerakure uko ari zitanu zose zipfungiwe mu nzu imwe mu Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura. Uwa mbere yahagaritswe yanavuze abandi, ni nawe yemeje ko Ntawunyiza ari umudereva wa gatanu bagandaguye. Yaravuze nuko bakora. Mw'ijoro dufata tagisi nk'abakiriya. Dushitse duca dusohoka itagisi tukabwira umushoferi ko tugomba tuvugane uko turiha. Mu nyuma umwe muri twebwe yaca asohoka agasaba umudereva kwinjira aciye mu muryango munini, umutego ukaba uramwugariyeko. Ivyuma vy'imiduga y'abishwe vyaca bisamburwa vyihuta kugira ngo bije kugurishwa mu Buyenzi, karitiye izwi kuva kera ko ikora imiduga mu Burundi no mu karere. Ikiziga ca Nestor catowe kuwa 20 Ntwarante guheze mu kazu ka surwumwe muri karitiye Mugere muri zone Kanyosha mu buseruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura. Uwo mudereva w'itagisi yari yanyurujwe kuwa 11 Ntwarante uheze. Nubwo hari ivyo ziyemerera, izo mbonerakure zitanu ntizari bwigane ibijanye n'ubundi bwicanyi zakoze ubwa mbere. Nayo mu yandi makuru kandi hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kitumba hari abapfuye n'abakomerekeye mu mishamirano ya Red Tabara n'umurwi wa Mai Mai. Abagwanyi batari munsi ya 11 barishwe, abandi barakomerekera mu ntambara zitandukanye ziriko zirahuza kuva kuri uwa mbere wa 25 Ntwarante abaroberi ba Mai Mai n'abagwanyi ba Red Tabara, umurwi witwaje ibigwanisho uturuka mu Burundi kubw'abaharanira agateka ka muntu ukorana n'uwundi murwi wa Mai Mai Ngoma Nzito. Iyo mishamirano iriko ibera muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abo baroberi b'abarundi barahakana ko bafise uruhara muri iyo mishamirano kubwabo iraba imirwi ibiri ya Mai Mai. Kubw'amasoko muri abo bagwanyi, ibiharuro vy'ivyononekaye ni vyinshi. Aba Mai Mai biroze bishambuke barongowe na Hassan Mbakanyi batakaje abantu 4 nayo 18 barakomereka. Ku ruhande rw'aba Mai Mai Ngoma Nzito na Red Tabara batakaje abagwanyi 7. Ivyo akaba ari ivyemezwa n'amasoko yacu. Ntibashimye ko umwidondoro wabo umenyekana ku gutinya agatotezo. Aba Mai Mai biroze bishambuke basigura ko bateze umurwi w'abarundi ku mvo imwe yo kwerekana ko tudakorana n'u Rwanda. Dushaka kwereka abanyagihugu b'abanyekongo ko tudakorera u Rwanda kandi ko tudakorana n'ico gihugu canke imirwi gishigikiye, niko abo ba Mai Mai bavuga, bakaba bayoboka uwitwa Hassan Mbakanyi. Kubw'amasoko yegereye aba Mai Mai biroze bishambuke, abo barafise ibindi binyegeje nubwo batagomba kuvyemera.
Mu bisanzwe hariho amakuru avuga ko hashobora kuba igitero gikomeye c'abasirikare b'Abarundi n'Abanyekongo ku birindiro vya Red Tabara. Abamayimayi Biroze Bishambuke bama bagirizwa ko bakorana n'abo baroberi b'Abarundi bagomba kwereka FDNB ko ata bucuti na bumwe bafitaniye na Red Tabara. Uko akaba ariko ayo masoko agira umwihwezo. Tumubajije umuvugizi wa Red Tabara yabwiye SOS Media Burundi ati ntituri muri iyo mishamirano. Iyo mishamirano iraba imirwi ibiri ya mayimayi. Uko akaba ariko yarangije avuga. Mu mezi atatu aheze abagwanyi ba Red Tabara baragize ibitero bikomeye mu burengero bw'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi bemeza ko abo bagwanyi bashigikiwe n'u Rwanda. Ivyo vyabatumye bugara imbibe n'u Rwanda muri Nzero guheze mu kwerekana ko barwiyamirije. Kigali yagumye ihakana ivyo yagirizwa. Leta ya Kongo n'u Burundi zarateye umukono ku masezerano yo gutabarana hagati y'ivyo bihugu bibiri mu ntumbero yo gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya imirwi y'abagwanyi ituruka mu Burundi icumbitse muri Sud Kivu ihana urubibe n'u Burundi. Ariko abasirikare ba FDNB bafise igikorwa kirimwo igipfungu ntibarashobora kurwanya abo baroberi. Kuwa 26 Ruhuma guheze haraye habaye igitero cemewe na Red Tabara muri zone Buringa mu ntara ya Bubanza mu buseruko bw'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yaragize urugendo muri ako karere akaba yarakariye abanyagihugu batagomba kudoma urutoke kuri abo baroberi kandi bazwi mu miryango. Red Tabara uri ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba mu Burundi. Abategetsi b'u Burundi bifuza ko amakungu awufata gutyo nyene. Abo bategetsi b'u Burundi baherutse gutangaza ko buguruye dosiye zibiri mu butungane ku bitero vyo mu Gatumba, ni ukuvuga mu ntara ya Bujumbura, ndetse na Buringa mu ntara ya Bubanza bwahitanye abantu barenga 30, bagategeka iyirukanwa ry'abo bagwanyi bafashwa ku bwabo na leta y'u Rwanda. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ndakwipfurije kandi kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kugira umunsi mwiza w'Imana.